FREEMA boy ikintu no mubarira nukura bakansubiza utwo dufaranga twanje kuko jewe nyene jewe ahantu nkorera so ayo mahera ndayaronka hacigiye kinini yaronka hacigiye kingana gute jewe je nkorera 50,000 so urumva rero kwezi ukorera 50,000 cawumva rero FREEMA boy wamuhaye 200,000 cawumva rero kuguma ndayabika mpaka amezi ane amahera akorera amezi ane wahaye FREEMA boy kandi kugira ashobore kumfasha ibyo bintu kuvyerekeye imbuga kugira amenyekane FREEMA boy ahantu uri hose niwaba wumva yuko tonsubiza amafaranga ariko iyo kategori uwo mutima wawe ufise siwo uzorabe ntihagire n'ubundi muntu bikorera ibyo bintu wankoreye kuko naho bizogushikana bizotuma n'izina ryawe ahubwo risubira hasi afise ntuze audio twavuganye kandi mwavuganye nande FREEMA boy ubwiwe mwavugana kubiki tuvugana kucereka ayo mahera nkamubare ati FREEMA boy wewe ni kuki washatse kuntwara ayo mahera ewana mwanya makareka kunyishura kandi je ndiko nkoresha amayinite yiwanje uyakiriye gute umaze kubona ivyo yakwemera atabigukoreye kandi ari grand frère wawe mu then mu mwuga murimo bro so byarambabaje kuko byatumye nticizere kundi muririmbyi duhuye ayo majwi kanayumbi ni wa mu telefone yene je na FREEMA boy niko wamenze FREEMA boy ni FREEMA boy niko wamenze FREEMA boy ni FREEMA boy niko wamenze FREEMA boy ni kuberi none ko wanzize kwisaro hajya none FREEMA boy washatse kunjya mahera kwera none ko waje gutora amahera utanshikana ibyo wari wanyemereye ni kuberi ndi vumbi wao ndi wasiga kwisaro isaro hamwe wansigaje impande y'irembe wanje none gamani we nubona yuko wangiriye nabi kandi nacendeka no kuja gusora igihe ujya muziki kubera tujya dufaranga ari twana naringire njane none we ni kuko utaci ubinkorera uko nyene ndabikene bijya sibyo mani kuko wajya ushatse kugira ibintu nkabijya ubikorera umwana nka jewe hajya ni nkuko ikora mu ndi wawe mani ibyo si byiza musaza kuko hajya ujya nka jewe uba ukwiye kucumfasha ahubwo ugashyira ko nayo iwawe nta ngorane wewe reka yaciye gukupirako jewe azorabanzanira udufaranga twanje yumva byokunda n'ukuri kandi yobangiriye neza cyane hamwe yo gukorera ivyo wamusabye naho yo kuzanira abanyamakuru bakagukoresha ibiganiro gute yo bagize neza uvuga ati gusa ankora ibyo twavuganye nta kindi je wankora ibyo twavuganye nta ngorane rega nimwe Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd Team in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagasi rero hamuda kugira vyinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ready the gentleman. Akora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Airfetch Carf ni watuma image igushikira imeze fresh sana ani watuma sound uyumva imeze neza cyane ni muri cha kiganiro tubabwiza ukurisho cha kiganiro kiguha akajyo keza ko kumenya makuru y'abastar kukumenya makuru y'ivyamamare ati mbege ivyamamare vyacu bibayeho guti. My name is Radio. Yes, uno musi rero mu bwami bwa TV ndafise umutumire wanje ravuga yuko numuririmbyi w'umurundi afise impano s'il vous plaît ariko imbere ko tumwakira brother twende na freestyle bro nk'umuririmbyi. Let's go bro.
vumbi na jasho mazina meshi dogo eki namba imurambya mubona ko tudashoboke muze mubazane jewe ndabakobore ntimubona ko vumbi yashitse wabo wabamashaka gufuta bazana kajagari ntimubona yuko turi tiyari impano zacu zishakeze iby'urabandi imbisara tuyibohere mu kabati nkamba bandi barenganya bandi berigwa barajya iby'abandi mani yitaduha amakambi haba hari haba maze kwica abandi wagwa take 5 brother wagwa bakwita gute bro vumbi kumbizi wagwa vumbi kumbizi bisobanuye ikigamuta vumbi bisigura gutumuka so nanje ngiye kuri stage nawe urabyumva kumbizi kumbizi dufise hano murambya hitwa kumbizi nico gituma naciye mpereza kwako ka aka vumbi kumbizi umeze neza rero gamuta fresh kweli wagwa ndamubwiza kuzi wa Light TV bro ndabaramukije aho muri mwubaho aho bari bubati mumeze fresh yego ndabemera sana yes turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi ariko muri byo navuga yuko atishakisha umuririmbyi akizamuka ariko mvuga uko hari ku rwego rumwe na ba Drama T Baby Killer D1 n'abandi benshi navuga yuko batishakisha muri no muziki sasa brother tukiri ngaho nyene bro yego umuziki muri uno mwanya nk'umuririmbyi ubona gutega mute muziki ndabona neza cyane kuko so umuziki ni nk'akazi mu majambo make umuziki ukora kugira uzokubesheho ubuzima bwawe bwose uvuze tubona neza cyane then ushatse kuvuga iki shatse kuvuga yuko kuri je warakazi sasa industry ni bihe bibazo ubona biri no muziki mu Burundi bro so ibintu biri mu muziki bitagenda fresh nuko nyene hariho abantu bamwe twitura nka twebwe tukizamuka ariko bakaca bashaka kuducinyiza ndashaka kwaza ubwire ni zihe struggle umaze guhura nazo kuva utangura umuziki kugera uno munsi so jewe sinovuga ko ari byinshi cyane gose muga ariko ikibazo nahuye ikibazo mperuka guhura na jewe so ni kibazo kibabaje cyane kandi cantwa amahera menshi cyane kandi ayo mahera nari ngire ndajane mu muziki ariko kugera ubu ndiko mpiga yandi ico kibazo ni nyabakiga moto so n'umuntu yantwaye amafaranga kandi ku mutima wanje narinze ko ari umuntu azwi cyane akomeye atoshobora ko yantwara umuntu nyabakiga moto so n'umuririmbyi yitwa FREEMA boy FREEMA boy FREEMA boy byagenze gute sasa ndashaka kuduha iyo story gato ya brother avuze ati umuririmbyi w'umurundi nka FREEMA boy byagenze gute ga bro so jewe muri ahantu mu bwiza namubonye ariko ararengana ndavuga ati ndamuhagarika namubwira ati mutama ushobora kumpa umwanya tukayaga kanya gatonye so niho yaciye aza ndamubarira ikibazo mfise ndamubwira yuko ndumuririmbyi nkawe umuririmbyi akizamuka so nawe acarambarira ati nukuri ciwe ndashobora kubigufasha ndashobora kubigufasha bivanye n'uburyo ufise mu aka kanya kuko jewe ninazana umuntu sishobora kumuzana ngo none ga brother FREEMA boy wamusavye kwa gufasha ikiga bro so ikintu je namusavye yuko ushobora kumenyekanisha kuba promoter kumenyekanishiriza imbuga uko nyene hanyuma niho yaciye ambarira ati Petit Yanga ati jewe ivyo noshobora kubikora kuko si wowe gusa nabandi ndamaze kubibakorera ariko acambarira ati wewe nkaho ukabuzi yuko ufise desamire jewe ivyo ndabigukorera kuko jewe uraza ko yampanda ya jane uwo nzozana sishaka ko azomenya yuko ayo mafaranga avuye mu mufuki wawe ahubwo nzokwerekana ko ndamuhaye ifana kandi acabikorana inguvu nyinshi cyane burya rero niho yaciye jewe niho naciye ndamubara ati kwera ayo mafaranga ndayafise ariko ngire nje kuyasohoramo umuziki muga ariko kuja kuyasohoramo umuziki utamenyekana nabyo ni kibazo naciye mvuga ati reka ndayaguhe hanyuma je umuziki uzobura sohoka ariko imbuga zanje zizwe niho rero naciye ndayamuha acarambarira ati jewe nduza haruguru ku rubanza aho hantu haza kuza koresha umwanya na randi promoter hamwe na Miri Pro so bacacambarira ati nukuri ndabazana hanyuma baca gukoresha ikiganiro ngaha nyene ukorera kugira baze kubona nibyo ukora naho ubaye akaryo hameze
niho rero yacagenda agiye jewe niho narindira ewana gushika saa 8 z'ijoro nkiri ku kazi kandi nta saa 5 ndagumaho ahubwo ndanararaho ewana FREEMA boy kugira anzanira abo ba promoter kugira nanje ishure gushika kure. So rero niho yaciye niho rero nibukeye ndindiriye naho nyene mbona ntaje. Undi munsi kandi urongera ko niho naca ndamurondera ndamubaza none mutama we agenze gute acambare ati jewe nararushe kuko ari ahantu ne nagiye numva uruhe bwishi cyane ico gituma ntaje ariko ejo nzoza. Niho rero bukeye bwaho narindira naho nyene ntiyaza. Undi munsi ndamurondeye niho yaciye ambarira ati ngo vumbi uzoze usange muhira Dimashi ivyo bintu ico kibazo tugikemure. Niho rero Dimashi hageze naciye ngenda ngiye ca ndamusanga muhira. Ndamusanze muhira acambarira ati ndindira hariho udukorwa tumfatiriye banze ndatumare hanyuma ce tugenda dukora ivyo bikorwa. Niho rero namurindira ndateba ndanarambirwa ewana niho rero naciye ndamubwira ati jewe ngire ngende manuka hepfo nkonje gumarira uwo muziki hanyuma ngarutse ntibazo uzoba wahejeje hanyuma ce tuja mu ivyo bikorwa. Niho rero namanuka nduze nsanga nundi ntarabimara neza acambara ati wende ndira akanya gato ngirenda bimare. Burya rero niho namurindira acahanagura irato arambara ce turagenda tugiye. Niho rero yaciye anyereka ahantu ku botike ahantu bambewe muri saro acambara ati ndindiriraho saro de coiffure. Hanyuma rero niho naciye nicaraho ndamurindira nkibaza ati n'umuntu agiye mu nzu nakantu yibagiye ara. Niho rero namurindira ewana umuntu niryo jisho rya nyuma ndamubura isaha imwe irarenga nicaho nyene ewana ninusira jako none agusiga kuri saro yakubwiye ko agiye yambariye yuko agiye indani gutora akantu yibagiye hanyuma cagaruka. Burya rero niho naciye nsubira yo kumuraba umuntu ndamubura ndamubuze niho naciye nsubira inyuma ca ndataha ntashe ewana ndamutelefone akaguma nkupirako ndamuronde ankupirako mu nyuma niho nasubiye kuja kumuraba muhira ngiye abapangaye bakambwira ati FREEMA boy ni hari hajije kwinjira mu nzu ariko nshitse imbere y'umwango abo muhiri wabo bagaca bambwira ngo si hari bambariye ngo si hari ewana nkaguma ndamurondera ankupirako burya nico gituma narinje ngaha kugira ababariri inkura akagimeze nuko bimeze vuba. Hamaden brother ni kiye kintu wifuza sasa so cyane cyemeza ko ivyo bintu vyahabaye kuko hari abantu benshi usanga bashaka gucafuza umuntu ugasanga aje imbere ya kamera avuga ibintu atari byo ico twemeza ko ivyo bintu vyahabaye hagati yawe na FREEMA boy ni kiye bro reka ndafise intuze audio twavuganye kandi abumva mwavuganye nande FREEMA boy ubwiwe mwavugana kubiki tuvugana kucereka ayo mahera nkamubare ati FREEMA boy wewe ni kuki washatse kuntwara ayo mahera ewana mwanya makareka kunyishura kandi je ndiko nkoresha amayinite yiwanje. Wiyakiriye gute umaze kubona ivyo yakwemera atabigukoreye kandi ari grand frère wawe mu then mu mwuga murimo bro? So byarambabaje kuko byatumye nticizere kundi muririmbyi duhuye. Ayo majwi kanayombi ni wa mu telefone yene je na FREEMA boy niko wamenze FREEMA boy ni FREEMA boy niko wamenze FREEMA boy niko FREEMA boy niko wamenze FREEMA boy ni kuberi none ko wanzize kwisaro hajya none FREEMA boy washatse kunjya mahera kwera none ko waje gutora amahera utanshikana ibyo wari wanyemereye ni kuberi ndi vumbi wa ndi wasiga kwisaro isaro hamwe wansigaje impande y'irembe wanje none gamani we nubona yuko wangiriye nabi kandi nacendeka no kuja gusora igihe ujya muziki kubera tujya dufaranga ari twana naringire njane none we ni kuko utati ubinkorera uko nyene ndabikene bijya sibyo mani kuko
wajya ushatse kugira ibintu nka bijya ubikorera umwana nka jewe hajya ni nk'uko ikora mu ndi wawe mani. Ibyo si byiza musaza kuko hajya ujya nka jewe uba ukwiye kucumfasha ahubwo ugashyira ko nayo iwawe nta ngorane wewe reka yaciye gukupirako ese kino kiganiro Freema Boy azokiraba then nubuhe butumwa ushaka guha Freema Boy? Jewe Freema Boy ikintu no mubarira nukura bakansubiza utwo dufaranga twanje kuko jewe nyene jewe ahantu nkorera so ayo mahera ndayaronka haciye igihe kinini. Yaronka haciye igihe kingana gute? Jewe je nkorera 50,000 so urumva rero kwezi ukorera 50,000 cawumva rero Freema Boy wamuhaye 200,000 cawumva rero kuguma ndayabika mpaka amezi ane amahera akorera amezi ane wahaye Freema Boy kandi kugira ashobore kumfasha ibyo bintu kuvyerekeye imbuga kugira amenyekane imbuga zanje zimenyekane kandi ruguru je mva ruguru mba mfise abandi bantu no yarungikira akagira ica bafashije mu mahera muga kugira ndashire mbashatse kugira kazoza kanje kazokwigira imbere bitagoranye cyane muga ukazono uno musuye na Freema Boy umubwira ikigamuta no kuri jewe ataro kumuririra mu maso nta kindi none nugira ntegamana we kumva ngaha nyene ahubwo nanamwishura hoze akaca gumahora yapfuye kumenya ko ari jewe aca gumahoza none wabyumviye uvuze ati je ndafise ibintu byinshi ruguru norika amafaranga nkayakoresha ati mbega kubona yamuhaye kugira ngo anteze imbere agaca nkore ibintu nkabijya sasa brother cyo kintu cakubaye ko catumye then ufata gutabaririmbye muri rusange bagusumba so byatumye jewe ndabata ikintu cicizere wapije mu buzima bw'iwanje ubu jewe ikintu je nzorigenda ndacikorere case nta kundi nzihangana cankwe ndose ubundi mugira neza ashobora kubinkorera atarinze no kusaba amahera imbere Imana izobimpaye mugapana kuvuga amahera imbere nta gisinya none wumva nawo guma ndayatanga wona asasa imbere kore tuja mu muziki wawe twinjiramwe neza ndashaka kwanza ubanze ugire ubutumwa uhereza Freema Boy bivanye n'ivyo yagukoreye je kwera bakuze ba Light TV ivyo bintu yabaje s'il vous plaît akorera 50,000 yamuhaye 200,000 kugira muteze imbere ntiyabikora 200,000 yakorera amezi ane ati je mva ruguru hari vyinshi norungika bakankorera ruguru hari benshi no ya haruguru akagira icyo abamarira ati mbega ndaguhaye 200,000 kugira ngo nteze imbere nkubikore atubungiriye nabi sana ndashaka rero ugire message cyangwa se ubutumwa utanga kuri Freema Boy ko ndazi ikiganiro ndisiri ko ikiganiro azokiraba bro. Freema Boy ahantu uri hose niwaba wumva yuko tonsubiza amafaranga ariko iyo kategori uwo mutima wawe ufise siwo uzorabe ntihagire n'ubundi muntu bikorera ibyo bintu wankoreye kuko naho bizogushikana bizotuma n'izina ryawe ahubwo risubira hasi kuko nk'ibi ntibizonezera n'abantu bazoraba intuzenye yawe ya ntihatari shaka umuhe message bro jewe azorabanza n'iro dufaranga twanje yumva byokunda n'ukuri kandi yobangiriye neza cyane hamwe yo gukorera ivyo wamusabye naho yo kuzanira abanyamakuru bakagukoresha ibiganiro gute yo bagize neza uvuga ati gusa ankora ibyo twavuganye nta kindi je wankora ibyo twavuganye nta ngorane rega nimwe haciye kingana gute byose bibaye hafi ukwezi nigi amezi abiri araheze bibaye byose kora muhaye amafaranga yafise kandi akambarira ati wewe Dimashe ewana wewe ibintu byose bizoba byarangiye cha wumva rero nk'ubu hahize amezi abiri none uca wumva ko umuntu aba yakuriye amahera none sasa wavuze ati je nkora 50,000 turazi neza yuko muri studio bigoye kugira ngo ugire studio y'ibihumbi 100-150 mbega ni gute ukora umuziki brother mu gihe uhembwa 50,000 kandi tuzi yuko umuziki ukonsoma amahera menshi so ikintu kiri mu mutima biragoye kugira ushobore kugiheba mani hanyuma twose nkane mire ndaturose ndatubika kuri mikashi hanyuma ukundi kwezi guheze nkatubika nkemera nkasonza none ngirene hanyuma nkazogenda gukora umuziki nuko nyene ubuzima bwanje bumeze iyo wiravye urabona ko impano y'umuziki sana kuko nta indirimbo yanje ndayisohoye nta muntu numwe yigeraga ya umusitari wanje kandi je nije niyandikira nta wundi muntu numwe
yigera araba umusitari wanje ngo uku ngo bimeze uku nta nuwo ndaronka jewe ndikorera jewe nyene kandi ndabona neza umunsi namurose ko jewe nzogera kure cyane ntayenze gukekeranya kuva utangura umuziki kugera uno munsi ubona umaze kunguka iki bro? So ni byinshi cyane ni byinshi kuko nk'ubu ruguru barashobora kuntuma ko nkaduga nkagenda nkakora show nkagenda nkateramisha abantu naho tubu dufaranga ari duka ariko nkadutana ariko nkavuga ati ndadukuye mu muziki uno munsi warahemukiwe then nabo mukora umwuga umwe mbega uno munsi ugiye gukora gute byakwigishije iki ugiye gukora gute umugabo wo kuririmba bro? Ikintu jengeye gukora ahubwo nshaka kuzoshira inguvu mu maboko yiwanje kuko ndazishize mu maboko y'abandi nkavuga ati nabandi bantu bazomfasha namuco usanga umurimo wanje uri kusubira inyuma kuko nk'ubu jewe ndakwijije amezi hafi nka6 nasohoye umuziki kubera iki kubera FREEMA boy nk'ubu ba warasohotse muga nk'ubu ndacarindiriye kugira ashobore kwegeranya udufaranga kandi umuziki warakozwe ariko kuwukurayo n'ikibazo kubera nta mahera uteganya kuzokura Yariye rero canke byaranse gose? Oya ntibyase kuko ndacari mu kazi nkiri mu kazi rero n'ibintu bimeze neza amuziki uteganya kugukura muri studio Yari kubera amezi 6 utari kurakora uri umuntu uririmbyi navuga yuko n'uruhombo rudasanzwe mbega uri kurakora gute kugira ngo uwo muziki uri muri studio ubushore kugira ngo abafana bawe bari bagukumbuye ubereke yuko gihari? Je ndifunga babyita kwifunga ukwezi guheze nkabika nkabika kweri uno musugiza amahirwe yo guhura na Sadpi Fizo D1 Drama T Double J kiriko nike kintu wabasaba bro? Ikintu nobasaba yuko bashobora nabo kumfasha kugira nshobore gushika kure cyane shobore ahashoboka kure wifuza kugira hashoboka ni he? Kugira nshobore kumenyekana no mu mahanga shike yo kujya ubona burira indege wifuza kuzohera mu gihugu cyawe umunsi wa mbere uri indege gamuta man igihugu cyawe cyo cyose burya ubukoze kwe naho uja mu Rwanda kuri wowe wana ajya kuri mereke yoronda dayo ubonye uhuriye indege tuvuga ati ashakaramye nkese sasa uziyakira gutega brother umunsi wa mbere uzuri indege ugiye gukora concert arico cyonyene kikujanye utavuze wongeye kuraba inshuti ugiye gusa kubw'umuziki wawe? Nzonezerwa bizonyohera ewana cyane gose yego brother wavuze ati je mba ruguru ati je nivira ruguru mbega abavyeyi barazi kuririmba gamuta? Abavyeyi banje jewe mfise mama kandi arakunda imiziki yanje gose na telefone yiwe soneri yiwe iri muri telefone yiwe ni indirimbo yanje wagwaye akajamba kome kuri mere wawe rero bro? Acha mama ndagukunda cyane kandi uri kibasomba usomba bose kabisa yego nuko umunsi wa mbere umbiriza indirimbo yawe nirihe jambo yebuka yakubari? Igihe nduga ruguru namushiriye agace kamwe ako gace iyo ndirimbo ntiyari bwakwira ayibonye yavuze ngo none ngo ko ari gatonya cyane numva mood y'ubumesha nakorose nza ndiruka mvuga ati ngire ndayimare kwera hama umaze kwimwumvisha yose rero byaramunezereye cyane gose haciye hose aguma yumva ngo umuvyeyi wa Vumbi bikamuryohera cyane haciye hose. Uramaze kujya gukora concert aho uvuka? Rimwe si rimwe ni 3. Umaze kujya kuri imikiro 3? Mere wawe yamakubwira gute rero muri den habaye bivanye none n'impano yayo kuririmba? Cyane gose ahora mbarira hari ijambo yigeze kumbarira cambarira ngo none ngo Arumeri kuko jizena niswe n'abavyeyi nitwa niyo nkuru Arumeri cambarira ngo none ngo ko numvise ngo baririmbye ko batarongora icyo jambo ararimbariye so ngo baririmbye ngo numvise ko batarongora ngo none ngo sinzoronka umukazana numva iryo jambo mbari yatera rimerenda kese washimwishura gute kwe yabonye maze umwanya namubariye ati kwera umwe wese n'umutima wiwe Isukuzi wa TV ndibaza umbise byishe ni byinshi twayanze na Vumbi kumbizi nkuko nabikubwiye nkitangura n'umuririmbyi w'umurundi novuga yuko afite impano ariko novuga yuko amaze guhura na byinshi mu muziki abona neza yuko bamwe mu bamusumba mu mpano yiwe
novuga no vyita kagambane kandi ndavuga uko ariko brother nka radio ndavuga ati congrats bro kumera mani kwibanga brother you get it. Merci sana kweli. Ibere ni heza brother, ibintu biguca intege mu buzima bari byinshi ariko ibiguca intege ntibibura ariko urakomera mani. So waje kwiyisi waje kwemera novuga ibibazo kweli ibibazo bicaye nk'ibintu bisanzwe wagwana kandi ndagushimire sana brother. Merci sana bana kajambo kanyuma kuba kuzi bro ndabakunda cyane gose atari mwebwe ntitwoba turi ngaha ahubwo ikintu no basaba mubandanye nyene mudushigikira nanje mushaka kunshigikira muje kuri YouTube mwandike Vumbi Kumbizi muca mubona ibikorwa byanje. Merci sana wagwana yise bakuzi wa TV reka ndagushimire cyane wowe wakurikira kino kiganiro ntiwibagire kora subscribe kuri TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news aje wari kuruva ngaha Amani Miss Radio ikiganiro ndi tubabwiza ukuri show kuri kamera wari kumena Elfred Carf no yatumye byose ubibona kandi wongera ukavyumva. Amani Miss Radio tubabwiza ukuri show we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao bombastic.